ibintu byose muko murabibona ni BELLE9ICE ni wa mu hard woman worker ni wa mu business woman malgré ko ntakiri kumwe na wa wundi yahora mfasha suko ingufu zoca zikoroka bayi cyane kandi ariko reka duheze kintu weje kutubwira yuko right now tukubone nka BELLE9ICE ariko bisigura ko muri Empire Avenue ubu utakibarizwamo ga BELLE9ICE muri Empire Avenue utakibarizwamo bon sinkibarizwa muri Empire Avenue yes. Yes, wakunze mutananirwa TV neza na neza murabona ko BELLE9ICE ejeje kwishikira ku kibuga c'indege citiriwe Airport American Dadaye nitwigera tunanirwa kiresyo twigirishije twishikiye twamuwene ntabwo tworengana tutaronse exclusive nyi mabuja umeze neza niko bien safi ça va you look so nice my thank sister. you so much twarabonye amafoto n'amavideo utari hano i Bujumbura aho twabonye uri kumwe n'abandi baririmbye batandukanye mu gihugu ca Uganda dukeneye kumenya muri rusangi urugendo rwawe rwari rugamije iki urugendo rwawe ko byari ibintu biri en secret cyane abantu bakeneye kumenya ibiri deep ndani mu rugendo rwawe byari bimeze gute BELLE9ICE kuri je sinovuga byinshi ariko mumenye yuko nari mu kazi ariko igikuru nari natumiwe azi nk'umuririmbyikazi aserukiye igihugu cy'u Burundi and tugire guca nako ndababwira yuko Uganda nanagiye genre nihishije kwaje kwa pla ariko kubera ntakunda kuvuga cyane mu bantu benshi banzi barazi yuko ntakunda kuvuga ibyo ndimwo ndakunda ibikorwa byanje byivugire voilà hama nk'ukuntu rero nasubiye kandi mu kazi nk'ukuntu kandi nasubiye kandi gukora ndashaka kwereka abi wanje abashigikiye abansupportinga bazi yuko ntagiye kubatetereza yuko ngiye gukora cyane bihagije kandi ku ntambwe atari izo ngaha tumenyereye so rero ku Ibuganda nko wambajije Uganda nari natumiwe muri private party ya Blue Label ya whisky yitwa Blue Label ku isi yari habaye private party Uganda so hari hatumiwemo n'aba artists yateguwe n'abantu bo muri gouvernement kwa ya government ya Uganda n'aba artists from Uganda nibo bateguye ico giteramo nkaba narahawe nanje iryo bakwe byo kuba bamwo vers n'abandi baririmbye bavuye muri Kenya bari bahari ariko jewe nje nari umurundi jenyene yes BELLE9ICE uri muririmvyikazi twovuga yuko mu baririmbyi batanu bakomeye hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi nitworeka kudaguharuramwe kubera iki urugendo rwawe warushize rube en secret washimye ko bija ku mbuga abantu bamenye yuko BELLE9ICE asohotse igihugu agiye muri yo party wajeje kutubwira murakwiye kumenya yuko iyi réseaux sociaux n'ubundi buzima tuba turiko turakorera ko ni terrain y'akazi réseaux sociaux hari ibintu dushobora gusohora n'ivyo tudashaka gusohora kandi mumenye yuko nivyo mubona ku ma réseaux sociaux yacu nitwe tuba twashatse kubibereka suko biba byaducanze twabishira ko tabizi nitwe nima mubonye yuko nambaye ubusa kuri statue wanje mumenye yuko ni BELLE9ICE yashatse ko mumubona yambaye ubusa muzokwibaze yuko mbana nihenze so kabisa nuko usanga ufise ishugwe ayi wari wahishugwe ninde indi ishugwe nari hawe na famille yanje kabisa bamwe ati wagiye nk'igisuma sinubwo kuri gisuma igisuma kubera ko tutavyo twari akwa ntavuga nubu nzogenda ntimuzoyime na batuvugana nda wafashe imitirere ku nshoro ya mbere nkuko vyavuzwe uragarutse inyuma y'indirimbo ishoke kandi ndabujije umuntu wari we wese yavuze ngo je mfate ngo nafashe indege ubwa mbere pardon wari umaze kwifata pardon kugira ngo abyumve abimenye no hanyuma ntazo sinoharura kwera mpurange ndamutabizi bikunze ngo kararenga gatano iyo ngiye atakazi ngiyemo simposter mubimenye mbangiye kubera private life yiwanje ikibazo canje ni iki utarasora indirimbo ishoke novuga yuko twanyotsewe n'ibikorwa byawe bivanye nuko urumwe mu bigeme bafise impano hano mu gihugu cyiza cy'u Burundi abigeme babiri canke batatu bafise impano zikomeye urimwo izina BELLE9ICE ririmwo ariko utarasora indirimbo ishoke wari umunebwe cyane inyuma y'indirimbo ishoke twitege kuri BELLE9ICE n'inyuma ya runo rugendo kubera ko nibaze yuko BELLE9ICE mu bantu ariko arabona ati kumbura umuziki kana hano nifuza nyuma y'indirimbo ishoke nasohoye nibaza nta urudutse kuvuga twe ndikorana ibintu byose muko murabibona ni BELLE9ICE ni wa mu hard woman worker ni wa mu business woman
malgré ko ntakiri kumwe na wa wundi yahora mfasha suko ingufu zoca zikoroka bayi cyane kandi ariko reka duheze kintu weje kutubwira yuko right now tukubone nka BELLE9ICE ariko bisigura ko muri Empire Avenue ubu utakibarizwamo ga BELLE9ICE muri Empire Avenue utakibarizwamo bon sinkibarizwa muri Empire Avenue. Yes, asante sana my sister.